Mu gihe mu Burundi hakomeje ibikorwa bigendanye no kwitegurira amatora y'abashingamateka ndetse na nkenguzamateka, abajenama b'imitumba ndetse n'abajenama b'amakomine, ni amatora ategerejwe kuzoba mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2025, baratangura kwitoza mu kwezi kwa gatanu, ukwezi tugiye kwinjiramo. Kugeza uno mwanya abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi barakomeje gusaba abanyagihugu yuko badakwiye kwitaba aya matora, bagasaba kandi Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho kimweho na CNDD-FDD yabo, bakamenyesha yuko ata kintu na kimwe iriko irageza ku banyagihugu. Iyi ni imyidogo ya bamwe bamwe nyine mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni mu gihe kandi hari andi makuru avuga yuko umuhari utavuga rumwe n'ubutegetsi, uyu muhari wari Tabara usanzwe gukorera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, wamaze kumenyesha yuko nyine mu Burundi mu gihe botoshyira rero agapira hasi kugira ngo aya matora abashe kuba nyine yofatanyirizwa hamwe rero n'impande zombi, aba batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abavuga rumwe nabwo nyine, kugira ngo batorere inyishu ibibazo bikomeza kugenda bigaragara mu Burundi. Bakaba bagaragaza neza yuko aya matora adashobora kuba, ndetse ngo naba nyine ngo bizaba bimenyesha yuko nyine uyu muhari atacyo uvuze, ata n'icyo uzaba umaze. Ibi biratuma rero hakomeza kwibazwa ibishobora kuzaba muri aya matora nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, bigatuma benshi bagaragaza neza yuko aya matora ashobora kuzagaragaramo ibihe bidasanzwe, birimo nk'indyane zikomakomeye cyane ziriko zirakomoka kuri politike, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta muri uno mwanya adafise ivumbi akaba agaragaza neza yuko mu mugambwe CNDD-FDD naho rero nyine vyobayoboye ku mvo z'uko nyine babona yuko ibigendanye n'ayo matora adashobora kuzoba koko, canke niyo yaba akaba yakurura indyane. Ni mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'abagumyabanga n'abandi barongoye CNDD-FDD bo bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko ibigendanye n'aya matora bikwiriye kuba nyine vyokurikizwa, bakagaragaza neza ko aya matora ariko arategurwa neza. Gushika uno mwanya umugambwe PPD gira ijambo bo bariyamiriza ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara, maze bakamenyesha yuko uko vyogenda kose nyine ibigendanye n'ayo matora bo nyine bo bitabaraba, bagasaba abanyagihugu yuko nyine badakwiriye kuba bo kwitaba aya matora byanze bikunze, aho bamenyesha yuko aya matora arimo igipfungu cyinshi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Kugeza ubu rero nyine aya matora arakomeje kugenda araba akamaramaza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda ariko aravugwa nga muri kino gihugu cyacu ciza c'u Burundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru atugera muri uno mwanya avuga yuko hoba habonetse abandi bantu bashasha bambaye nk'igipolisi, abandi bakaba bamenyesha yuko nyine ari imbonerakure zogarutse mu yindi sura nshasha. Ni igihe imbonerakure zikomeje kugenda zagirizwa kugira uruhare rero mwinyuruzwa rya bamwe bamwe nyine, cyane cyane abanywanyi bayo ku mushinga amateka Honorable Agathon Rwasa. Turagaruka ku bitero bimaze iminsi byibasira gisagara ca Goma ndetse no mu bigwati byacyo. Iki gisagara kimaze igihe cyaregariwe n'umuhari M23, ariko ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyine zikaba zarabashije kuba zohagaba ibitero. Hari amakuru yamaze gushigwa habona agendanye n'ivyo bitero n'ababigizemo uruhare. SADC iri kwiragirizwa nubwo isanzwe nyine irakingiwe mu bigo bimwe na bimwe bya gisirikare, yaramaze gufatirwamo muri rusange. Mwongeye kwirirwa neza bakomeje kudukurikira n'abakomeje kubana natwe kuri ino mbonesha kure yacu nayo ya Burundi News TV. Turi kwa Mungu igenekerezo rya 13 kwezi kwa kane 2025. Kaze kuri mwebwe mwese kuba twumviza bari mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini, abari hirya no hino mu isi, turabahaye ikaze. Nimba rugambye rusengaha reka ndagusaba option kwanditse s'abonner kugira turaronka amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Twibanda ku bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi barakomeje kwamagana ibikorwa by'amatora akomeje kugenda ategurwa. Nyamara umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo bamenyesha yuko ibigendanye n'amatora mu Burundi bikomeje kugenda birategurwa ku rugero rudasanzwe, aho amenyesha yuko nyine ibigendanye n'aya matora akomeje kwitegurwa ku rugero rudasanzwe, aho bamenyesha yuko aya matora akomeje kugenda yitegurwa neza nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amenyesheje ibingibi rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu gihe
umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ukomeje kugenda ukora ibishoboka byose kugira ngo ubashe kuba waronka ibigendanye n'igitoro nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga, ariko gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bagaragaza neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara nga muri kino gihugu cy'u Burundi by'umwihariko bikomeje kugenda biratera impungenge. Nubwo rero hakomeje kugenda hagaragara imyiteguro y'amatora nk'uko na Seni iherutse kubitangaza, aho Prosper Ntahorwamiye yama yarabitangaje gushika uno mwanya amakuru atugera avuga yuko abanyepolitiki batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi babona yuko amatora adahari, ndetse barahamagarira abanyagihugu kutitaba aya matora nk'uko bigaragara. Umunyepolitike Leonidas Hatungimana inararibonye muri CNDD-FDD akaba arongoye umugambwe PPD Girijambo ahanura abanyagihugu gukanura ndetse no guhinyura amayiriro ya CNDD-FDD bagatahura neza nyine ko CNDD-FDD idashaka amatora arimwo rero ihiganwa. Muri PPD Girijambo bahamagarira kandi abanyagihugu kutitaba ayo matora, naho CNDD-FDD izorondera nyine gukoresha igikenye kugira ngo abashe kuba boyajyamo. Umuntu yo kwibaza ati ano matora azoba ameze gute? Ese niba abantu bamwe bamwe nyine bari basanzwe barafise ijambo rikomakomeye cyane muri politiki y'u Burundi canga batavuga rumwe n'ubutegetsi ari bamwe mu bantu bari bafise nyine ingufu, CNDD-FDD yo bitegerezwa kwitaba aya matora yonyine zoba bihagaze gute? Ni mu gihe bafatira akarorero nyine ku banyepolitiki bamwe bamwe barimo nk'umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa urimwo nawe yari yifuje kwitoza, ariko uno mwanya bikaba bitaramukundiye baramwankiye nyine. Hari bamwe rero bavuga yuko nyine aya matora akwiriye gusubikwa byanze bikunze. Amakuru kandi akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya aragira ati abanyagihugu nabo nyine bazoramuka bagize ubwoba nyine bakitaba ayo matora nk'uko bigaragara nyine basabwa kudatora umugambwe CNDD-FDD, ibikarata byose bazobiterere nyine mu gipfuko, harimo rero n'ikarita ya CNDD-FDD. Haramutse kandi hakoreshejwe gutera igikumu naho nyine bagitera ahandi atari ku kimenyetso ca CNDD-FDD kugira ngo bihinduke impfa gusa. Naho rero bisanzwe bizwi ko ivyo bitazohinduka integuro ya CNDD-FDD ngo nyine ngo babigenjeje uko nyine ntaco, kuko nyubundi abanyagihugu bazobikora bazoba bihaye amahoro mu mutima wo kudatora umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. PPD Girijambo kandi ikaba iheraheza isaba abarundi bose kwitegura bajye nyine umutima umengo bahaguruke biyamirize ayo matora hamwe na CNDD-FDD, naho nyine ari urugamba ruzobabaza abarundi uko biri kose nyine ngo abarundi barakwiriye kubwira ubutegetsi ko nyine bimaze kuba bihagije bidakwiriye kubandanya birakomera. Abanyagihugu bariko barasabwa by'umwihariko rero nyine ibikorwa bigendanye no kwititaba aya matora, naho bayitaba nyine bakaba bakomeje kugenda basabwa gukora ibishoboka byose kugira ngo ibigendanye nyine n'aya matora babashe kuba by'umwihariko batayitaba. Ariko kugeza uno mwanya amakuru dufise, amakuru akomeza kugenda atugeraho rero nuko abo ku ruhande rwa CNDD-FDD bo bakomeje kugenda barategura aya matora. Amakuru avuga yuko rero imyiteguro bayigeze kure, ndetse abazoserukira CNDD-FDD bategerezwa kwitegura nyine kugira ngo bazajye kugeza ku banyagihugu imigabo n'imigambi yabo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Kugeza uno mwanya kandi umuhariro w'igitabo usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi umenyesha yuko nyine mu gihe aya matora atosubikwa kugira ngo ategurwe neza, ategurwe abanyagihugu bose bayagizemo uruhare, ngo aya matora adashobora kuzoba yemwe ngo bakaba bari gutegura ibintu bikomeye cyane bishobora kuzotuma aya matora ataba. Abegereye umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD nabo bamenyesha yuko nyuma yo kumenya ibiriko birategurwa n'iyi Red Tabara ngo nabo rero bafise imigambi yabo ikomakomeye cyane. Bivugwa yuko nyine bariko barategura ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibikorwa bigendanye no kurabira hamwe rero ingene bukarishya imyimenyerezo kumbonera kure ndetse n'abandi bagiye batandukanye kumvo zo kugira ngo nyine barabira hamwe cyangwa se nyine kugira ngo barabire hamwe ingene bashobora kuzohangana n'ivyo bitero bya Red Tabara, aho bazi neza yuko isaha n'isaha Red Tabara ishobora kuba yobagabo ibitero nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya bakaba bamenyesha
ndetse banagaragaza ko bikomeje gutera impungenge, ndetse benshi bakaba bakomeza kugenda bashimangira banerekana neza yuko aya matora ashobora kuzoba mu bihe bidasanzwe. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri iyi minsi. Urudandazwa rwifashe nabi cyane cyane nyine twahora turonka abakiriya baturuka muri za Bukavu na Goma baje gutora nk'inzoga bajana nyine za Masisi ndetse na za Mainema, ariko ubu abo bose ntibakiza. Ibyo biravugwa na Barenga Rukendeza yambuka nyine mu karere ka Baraka muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Yongeyeho ati ntibakironka aho rero baca kubera umutekano mukeya nyine urangwayo nk'uko bigaragara. Uyu mudandaza asanzwe akorera hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yaraganiriye n'umumenyeshamakuru wacu nk'uko byoma bigaragara, aca aramubwira byinshi. We na bagenzi we nyine byarabonekaga yuko nyine batanezerewe, bavuga yuko nyine bariko barakora bahomba kubera imvururu zirangwa mu gihugu cabo ndetse n'ibikomeje kugaragara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Agira ati intambara zitaraduka mu ndwi imwe rero nyine gusa umuntu yabaga ahejeje kugurisha ibyo rero yaranguye byose, ariko ubu ngubu ukwezi kurahera bitararonka abakiriya. Aha ku kivugo ca Rumonge rero ni igihe c'isaha 2 n'igice z'igitondo, ikirere ntigisa neza, ni kumenyesha amakuru wacu atumenyesha. Urabisha amaso wogira ibintu byifashe neza aho rero ku kivuko. Safari aturuka rero Ifizi avuga ko ibintu bimeze nabi cane cane nyine kubera intambara ihuza igisirikare ca leta ya Kongo n'umwari M23. Uko iby'intambara rero byifashe, inzira nyinshi cyane zo mu mitumba nk'uko bigaragara, inyinshi zo mu gitumba nk'uko bigaragara ntizikirengana abakiriya bacu, bahora rero nyine bavayo ntibagisohoka nyine, niko Safari yaratumenyesheje. Abandanya asigura ko kandi muri iki gihe bugarijwe n'ubukene bw'amahirariro mvamakungu y'agaciro, kandi muri Kongo yahora akunda kuboneka cyane, ariko kandi ubu ngubu bikaba bitabakunda ku mvo z'umutekano mukeya ukomeje kugenda uharangwa. No ku ruhande rwa Uvira kandi niko nyine uruhombo rwa mbere nyine tugira ibidandazwa ntibishoboka nyine, ica kabiri amadolari ntakiboneka na buke buke nyine, kuko abandanya avuga. Haraciye amezi intambara zibica bigacika nyine mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Umwari M23 uhanganye n'igisirikare c'ico gihugu waragiye wigarurira uturere tutari duke muri Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo, uturere turahana urubibi n'iki gihugu cacu c'u Burundi. Byaratumye haba umurindiro munini cyane w'abanyekongo bagiye guhungira mu Burundi. Kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka hakaba hamaze rero nyine kwakirwa impunzi zishika ku 700 nk'uko bigaragara. Rumonge nimwe rero mu ntara bashikiramwo kubera nayo nyine irasanzwe iri ku rubibe. Umuzo w'izo mpunzi nk'uko bigaragara nyine warahungabanyije amato yahora azana ibidandazwa ku kivuko ca Rumonge. Agrippe Nduwimana arongoye icyo kivuko nyine yarabwiye umumenyeshamakuru wacu ko byagize ingaruka rero ku mirimo yabo ya misi yose. Ibyo yashimangiye ko nyine byarabateye uruhombo ruremire cyane. Agira ati amato ntiyarakiza ku murindi yahora aza, ko abantu benshi nyine bariko baravayo basa n'abahunga, ndetse n'abarundi bahura nyine bakorera imirimo hariya nyine muri Kongo, bavuga bati n'ubundi nitwo kwitega, bagaca nyine bavayo ari benshi cyane. Muri no misi rero nyine mu kwezi kwa kabiri cyane cyane nyine byarabonekeje ko rero umurindi w'abaza gutora ibidandazwa cyane cyane abakongomani wagabanutse, n'amato yaragabanutse ku rugero rudasanzwe. Ati ubu ngubu rero turumva ko ibintu biriko biragenda neza, turabona ko umurindi wasubiriye kuza kwa kundi nyine byahora kera. Kugeza ubu ngubu rero ibikomeje kugenda biratera impungenge n'uburyo ibintu bikomeje kugenda birazamba ngaha mu Burundi, na cyane cyane ibigendanye n'urudandazwa rwama nyine rurifashishwa mu bikorwa bya misi yose, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ni mu gihe kugeza ubu ngubu rero abatari bake bakomeza kugenda bashimangira yuko ibigendanye no kudandaza cyangwa se urujya n'uruza rwaba ari urw'abashora
ibidandazwa muri Kongo cyangwa babizana bava muri Kongo babizana mu Burundi rwaragabanutse cyane ku rugero babona yuko rero iyi ngwano ikomeje kugenda iraba ibibazo biremereye cyane. Abatari bakeya bagaragaza ndetse bakanerekana ingene ibintu bikomeje kugenda birakomera, yemwe bagasigura bakanerekana neza yuko iyi ngwano ikomeje kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ari akamaramaza, ishaka kuzotuma ibintu byinshi nyine bishobora kuba byotosekara nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bamenyesha yuko nyine ibintu byama birazamba ndetse ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Biruko nguko kandi mu gihe mu mujyi wa Goma naho ibintu ari ibicika, aho umwari M23 wongeye gushinza ingabo z'abarundi, ingabo zo muri SADC ndetse n'ingabo cane cane za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo n'abazarendo ko zikomeje kugira uruhara mu bitero bikomakomeye cane. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo umwari M23 warasohoye itangazo ry'uburakari ugaragaza neza yuko ukomeje guterwa impungenge n'ibikorwa bigendanye nyine cyane cyane n'ibikorwa cyane cyane nyine bigendanye n'ibibazo birimo ibigendanye cyane cyane ibibazo birimo n'ibigendanye n'ingwano cyane cyane ibitero byarabonetse mu gisagara ca Goma no mu bigwati bihakikije. Ibitero byaraje ari giturumbuka ndetse ibitero byaraje biragira ingaruka ziremereye cyane ku banyagihugu ndetse no ku mari M23. Amakuru akomeje kugenda tugira muri uno mwanya avuga yuko uyu mari M23 wamaze kumenya imva n'imvano yabyo, umenyesha yuko kandi ugiye gufata ingamba ziremereye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga, bakaba bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko ibigendanye n'izo ngamba ari uko ingabo za SADC zitangura kuva muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ngira ngo murazi neza yuko iyi SADC imaze igihe kuva mu M23 akigarurira igisagara ca Goma. SADC yaramanitse amaboko ndetse mu minsi mike iheze yarabuze uko yova muri Kongo. Harabaye inama yarahuje abagaba bakuru b'ingabo zaraturutse muri ibyo bihugu bigize SADC no ku ruhande rw'umuhari M23. Aba baremeje mu masezerano bagiranye yuko nyine izo ngabo zitegerezwa kuzotaha, ariko hakabanza hagategurwa uburyo rero zigomba gutaha. Baramenyesheje yuko bagomba kuzifashisha ikibuga mpuzamahanga ca Goma nk'uko bigaragara, ariko bamenyeshe ko hari ikibazo cy'ibisasu byaba byarategewemwo ndetse banagaragaza neza yuko hari ibindi bibazo bigiye bitandukanye, na cane cane ibibazo bigendanye no kuba ngaho muri icyo gice nyine hakomeza kugenda hagaragara ibindi bihe bitandukanye, na cyane cyane harimo rero kuba icyo kibuga cy'indege cyarangijwe n'ibisasu nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Icyo gihe rero nyine bakaba bamenyesha yuko hashobora kuba ibigendanye no gufatikanya kugira ngo bace nyine barakigarura kimere neza. Byemezwa neza yuko nyine icyo gihe nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, byemezwa neza yuko impande zombi zaremeranyije kuba zofatikanya nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ariko kandi amakuru akomeza kugenda adushikira canke n'ubundi amakuru akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya akaba agaragaza neza yuko ukugeza uno mwanya umwari M23 wamenye yuko ibyo bitero byaragizwemo uruhare n'izo ngabo zo muri SADC. Bakaba basaba yuko iyi SADC itangura kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Kugeza ubu ngubu abatari bakeya bakaba bagaragaza neza yuko iyi SADC ishobora kuba yohura n'ibibazo biremereye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, ariko kandi bakaba banagaragaza ko bakomeje guterwa impungenge n'uburyo iyi SADC ishobora kuba yova cyane cyane nyine muri bino bice. Bakaba bagaragaza neza yuko ibi bice byose bishobora guhura n'ibibazo biremereye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko hashobora kwadukira nyine iyindi ngwano iremereye cyane. Ibi bitero umwari M23 warabyegetse cyane cyane ku ngabo za Kongo, ingabo z'abarundi, abazarendo, FDLR ndetse n'iyo SADC. Icakora FARDC nta kiravuga n'ingabo z'abarundi nta kiziravuga, ahubwo abazarendo bagirize icyo bashikiriza. Mbashimira bakomeje kudukurikirana no kubana natwe, tugaruke mu kanya mukomeze kugira ibihe byiza.